Bana b'Imana, iyi ni video ya kabiri canke se ya gatatu. Video ya kabiri canke se audio ya kabiri. Rero nahagaritse ndiko ndababwira ukuntu twari ko turava mu ndege dushitse mu ntara tugiyemo ya Melbourne. Noneho turakurikira abandi, hanyuma aho tugera ahantu abana numva barambwiye nyene tutaziye turiko numva abana banje barambwiye musaza wanje ngo ngo mama foro ngo herabo ngo ngujya muntu mugatuntu kiwe ngo ari kwizina ryawe. Ndavye mbona ngo Everine Miburo, ndavuga tego kweri ubwo baba n'abantu baje gutegera nyene baba baratowe cyangwa nyene bagomba baba baraguhaye umuryango uzokurikirana ukamukura ku kibuga cy'indege ukamushikana hagomba kuba ibintu nk'ibi. Ndavuga tego hewe hari ngo ni izina ryanje kweri, kubera nurumva nawe arahagaze ararindiriye mugabo nyene ku buryo yumva ko ategerezwa kubona uwo muntu wiwe ategereje. Hanyuma hariho n'abavuga ngo kumva ngo ayu Everine ngo ayu bavuga amazina y'abandi bantu, mugabo jewe twamubonye ataratangura kurondeza ngo ayu Everine. Hanyuma duca turagenda turamwege tumugana, hanyuma caravuga ngo ayu Everine, mvuge ngo yesi, mvuge ngo iki, ahubwo ndamwereka bya document nari ifise aravuga ngo yesi, ngo yesi, kubera aravye amazina yanje ni basi nyimba yavuze for me I don't know, nuko nanje ngiye kuvuga ntabyo namenye, mugabo turamukurikira nyene, hanyuma yaratwerekereza tukamukurikira, hanyuma turagenda tubona twinjiye ikimodoka nyene kiza. Navuga ntishima Yesu ko biri kose nageze muri Australia. Hanyuma arafungura muri butine y'imodoka yiwe aranyereka ubwo kwaruko yari karanyereka ngo ndabe ko amavarisi yacu twazanye yoba akwiye. Ndibuvuge ngo yego cyangwa ngo mvuge ngo yesi. Bana b'Imana, hari abantu baba bava muri Australia, za Canada, Amerika, Ubuholande n'ahandi bagera mu Burundi ugasanga bariko bariyemera kubo basizeyo, kandi abantu bavuye mu makambi bari bambunde bahonyore. Abantu benshi bavuye mu makambi ntabwo ari abantu bari barize amashure kugira ngo baje mu bihugu biteye imbere. Oya, n'ubuntu Imana yatugiriye no kugira itwereke ko no kuja mu ijuru izojonjora. Niyo dukwiye kwigira tukamenya ati kuko hari abantu benshi bize bananiwe, ibibazo birabananira, biranka ko burira indege ngo banje mu bihugu biteye imbere barabisabye. N'ubu bakibirindiriye haheze imyaka n'imyaka, abandi babitaye barahunguka. Niyo mpamvu nyimba Imana yarakugiriye ubuntu ukaza, ntuzabumva ko ari ubuhinga, ubwo shima iyo Mana, ureke kwirata, kubera ko hari abantu baja mu Burundi kabisa, abandi baraneye inkungo ngo ahubwo wowe kubuza mu Burundi gukibuka no kutuganiriza ngo canke kuza kutuvugisha. Ngo biradutangaje kuko jewe ngiye mu Burundi ibishoboka, hariho abantu nyene ndondeza nkabasanga bakabona turareha mu misozi, kandi jende umunyengozi, za Kirundo ntarinzi, za Muyinga ntarinzi, bakabona ndiko ndaza, bakabona bakumirwa nyene basi. Rero kandi bangaburira ibyo kurya nkabijya, ibijumbu nkarya, ibintu nk'ibyo, ibigori bakanyokereza mu ndi bigori. Haleluya, amen. Basi n'abandi rero ngo baba ngo yanga urumva ngo nitwogira ngo nitwogira gute nyene, bakavuga ngo Icyongereza gusa. Tuzaye twibuka Imana yadukuye. Basi rero turabona amavarisi, basi tururira ya modoka. Rero mugabo na wa muntu twari kumwe nawe twarabonye umuntu yari afise izina ryiwe, yamubonye aca aramukurikira.
rero urumva yafashe imodoka yiwe nanje mfata gwanje turagenda mbona amatara hanyuma ariko haragera ahantu nyene mbona amatara menshi cyane n'amabetaje nyene yo nkumva ati kubera iki batangumiza none ko turiko turaharenga nkumva ati none ariko aratujana he nkumva yashiraho hantu naho ni mu muji muri city hamwe haramo etage hariho ni etage ya 90 na nkumva ati yo tibujya rero tujanya hano atari heza nyuma twinjira muri ya mabarabara yo mu kuzimu ukayoberwa ko ari barabara mugabo ukabonanye n'ukuntu hasa neza hanyuma mbona tudazokurukiye ahandi basi nkabona ahandi hatari amatara nk'ahandi twari duciye nkumva ati buriya rero banjanye hariya mbona hatari amatara meza hatari ibintu byiza hanyuma nyene yaratujanye aho kandi ari mu masaa 5 z'ijoro hafi mu masaa 6 aradushikana ahantu mu hoteli bari baradufatiye kumbure turahashika hanyuma tubona arasokoroye telefone noneho rumva twumva na telefone rero navyo byari ikindi kintu twumva umuntu atangwa kuvuga ikirundi hanyuma aravuga ngo Everine nisa aratangura rero arambwira ko muri firigo hariho ibintu dushobora kurya bya emergency ubwo muri firigo hari amata hari imikate hariyo amapo ni pome mu kirundi hariyo nyimba ari pasteke ni watermelon mu cyongereza ariko tugiye imikate je nka imikate cyakora nkora icyayi hariho n'amasaradini yo mu bikopo nibyo narashoboye kubijya basi hanyuma baravuga ko bukeye hazoza umuntu ibintu nk'ibyo barampaye agatelefone agatelefone bakampaye haciye iminsi 2 barampaye agatelefone mugabo baca barambwira ko ako gatelefone bampaye no gatelefona ngo hangira ubusa ari ubusa 3 umwana agwaye canke hadutse ibintu by'umuriro canke ngo hagize ngo nk'ikibazo ngo nk'umuntu yoza kumvamira bambwira ko ariho noca mpamagara ati rero niwumva ari nk'umuriro ubonye ari nk'umuriro wadutse ucuvuga ati ufyondagura ubusa ucuvuga fire canke umwana niyo abagwaye ucuvuga ambulance canke ari nk'umuntu aje adodora canke umuntu utazi ucuvuga police tisabu nkavuga ntiyakura ukuguru amaze gukura ukuguru rero narababwiye bene wacu bari bafise amatelefone mu Burundi cyane umwe yari yaraje muri Tanzania kumperekeza cantora ka telefone ntangura gushiramo za namba za mwene wacu ngo ni telefonere mu Burundi ti ntangura kurenga ku mategeko mugabo bikanka kugenda nkumva ubwo ariko aravugamwe amajambo y'icyongereza nanje sinumva namba nkatinya nkaca nazima hanyuma ngumaho bukeye araza wa muzungu yaraje n'abandi n'umuntu yavuga igiswahili rero nabwo ne bakampigira interpreter w'ikirundi bikanyobera ariko nyuma nza kumva rero kuri telefone wa wundi yitwa Bucumi Hilali ariko aravuga ati burya ni naka ati kandi ahubwo wewe sanga niwe yabaye community guard ya wa mu papa n'umugore wiwe twari twazananye nanje bampaye community guard wo Sudani avuga igiswahili kandi atari icyo narinzi gusa arihutishije we yaratubwira ingene bigo bimeze hanyuma hariho abantu b'abarundi yari yabwiye ati burya rero mu bice byo ngaho hariho umuntu w'umumama yaje aba kuri address yiniyi ati muzogende mu murabe ati ari kuri address yiniyi muri Dandinonge rero ariko ndumva kuko kwa
kuwa Mungu ntibakora ndumva hari kuwa Mungu ba bantu baraje kuturaba baje kuturaba apana baje twarahavuye baraje baje menga twarahavuye kuko aho mu iyo hoteli twasikiye baraje kuturaba hanyuma duca turajana baratujana iwabo batujanye iwabo baratwakira baraduha inkoko zokeje ziryoshe baratugirira barbecue ariko barbecue mu Cyongereza kurya botsa inyama mu Burundi zijya za mishikaki ino rero urumva uragenda ukigurira imenu ukicara n'umuryango wawe zimwe mukarya izindi mugateka canke mugashira muri firiza mukaza muragira buke buke ibintu nk'ibyo hanyuma turarya inyama urumva ko uko byari biri kose navuye mu nkambi bavuga ngo Australia ngo ifise intama nyinshi ngo barya inyama z'intama ngo hari intama nyinshi cyane navuga nti intama ntingwa nabi nzozirya nta muntu adakunda inyama nanjye narakunda inyama nubwo mu nkambi nari mbayeho ntobura inyama narazirya mugabo ntabwo najya ngo ngeze aho ushaka uwo muryango rero n'ibiyeri byose turanywa hanyuma rero niho nababwira ndabaza ati mbega none umuntu atelefona gute mu Burundi terega ati je barampaye agatelefone ati mugabo aka gatelefone ndagahamagaye ko ntibikunda bambwiye ngo nzoze ndahamagara faya na ambulance ni ngo izo baziha abantu bagishika ngo atari bo bonye nuhamagaye ngo nibyokunda to mugabo ntacyo turaguha telefone uratelefona tisaba aturafise inamba tete ndazifise ndazigendana ku gapapuro bampa telefone bangurira ikade ya 10 imana bampezagirire cyane bashiramo ikade hanyuma rero ndatelefona mwene wacu ngize imana aritaba arambaza ati mbega n'ubu ntimuragenda ati twaragiye ati twarageze muri Australia niyo mutu ngo kwari mwarageze titwarageze urumva biramuryohera nanje kandi ndanezerwa yabubwiye na ahubwo rero ati nahabonye abagenzi b'abarundi turiko mbese nyene ibintu nk'ibi hanyuma nyene ndamubwira ntariko rero ntibambwiye ko ntarashika mu nzu yanje ati ndacyara ahantu mu hoteli abasi rero haraheze iminsi nyene baranjana kunyereka inzu yanje sanga ni inzu ya etage ariko ngaba hasi no hejuru kuko hari abandi usanga ari hejuru gusa bagenda hejuru kuntu canke se kwasanga bari hasi jewe rero yari yubatse kuntu hasi no hejuru urumva guteka igikoni cyari hasi ikagira amawese abiri hejuru imwe no hasi yindi ariko ibyumba byari bibiri icyumba cyanje n'umwana mutoya n'icyumba cya musazanje n'umuhungu wanje basi ariko nyene atakibazo hameze neza naho hejuru nyene twashobora kurubonera televiziyo ibintu nk'ibi hanyuma rero narahaba turahaba noneho rero banjana abana babajana kwishure barabarundirira ishure batangura kuza baraja kwiga kubera musazanje yari afise imyaka menya 13 gutyo ariko babanza kumujana urumva baca iyo utararenza imyaka uko biri kose uko byo babimeze kose bakujana mu mashure bagutraining icyongereza hanyuma bagaca baraba imyaka ufise bagushira mu windwi bagushira mu 8 ubwo nuko musazanje rero bamusije mu 8 bamusize mu mwaka windwi yarize nk'amezi hafi umwaka muri language kugira amenye icyongereza hanyuma aca yiga mu mwaka windwi yize mu mwaka windwi kandi yarazi ubwenge rero baravye baca baramusimbisha umwaka w'8 baca bamushira mu w'icenda bivanye n'imyaka yari afise aca yiga mu w'icenda umuhungu wanje we yari yaje afise musi y'imyaka 10 nduba yabize nk'imyaka 10 nawe
yarize ibintu by'icyongereza nyuma baca bamushira mu mwaka wa gatatu ndumva wa gatatu canke wa kane wewe yari yabihereye hasi. Hanyuma kandi nanje nagomba kuja kwiga muri OMS. Urumva naho umukecuru bakuzanye utegerezwa kuja kwiga, nanje rero nagomba kuja kwiga, ariko byasaba ko baronderera umwana wanje child care. Hanyuma mugabo jewe baravuga ati nyene ko ataragera basi. Rero kubera ko nahageze kumbure n'impabe abagenzi nahasanze abagenzi, abo bagenzi batangura kunyereka inzoga zigurirwa. Urumva sinarinzi ngo ibi y'umuntu yigurira he, nako ntarageraho hose. Iyo nzu bari bampaye kubamo nayo baradupangiyemo ibintu, ugasanga kumbura umuceri muke, ariko ibintu bimwe na bimwe, ariko ibyamwa ama orange ama apple cyangwa se pome biri muri frigo, ni frigo nyene nziza, n'inyama basi. Rero je nkiyumvire rero byari apple ntitubige tukabiraba ati none nk'ibi byo tuzobigira gute. Mugabo abana banje amata bakanywa, je navutse amata ntayo nashobora kunywa. Iwacu barayagurira abandi barayanywa, mugaje amata yari yarananiye kunywa, ariko ndayanywa, ariko nayanyweye kubera ingorane basi. Rero ndashima rero uwo mupapa yitwa Hilali araza kuturaba. Aje kuturaba nibwo rero yabona muri frigo, araraba ati none aya mapoko mutayajya, ati twebwe ibyo byaratunaniye ntituzi byari ibyo. Ngo ngo bibajya gutya, ntego twarabonye abazungu ko mu ndege baza barabijya, ati mugani tuzi byari ibyo ntavyo twoja ntibyoshoboka. Ngo zana imbugita nakwereke, ati nawe utamufise imbugita, atujya ukunyene ukajyana n'ibishishwa turaronga neza mu mazi tukajya ukunyene. Aratangura arajya, abana bakaraba ati tarayinga ngo kandi umenga biraryoshe. Ibyo nategerezwa abana batangwe ku ishure bagomba kuba ari byo bari kuba batekera nimi amabanana n'imihwi, ariko urumva bapfuma batekera imihwi. Ibyo tutari tuzi wapi, ibyo bya pasteke ari byo watermelon ntitwari tuzi ngo nibiki, nabyo nitwiyegereza ngo tujye twabyaguma bimwe tukagata. Mugabo abantu nyene baza baraza batubwira ati ibi babidyuku basi. Rero nibwo rero aho hantu bari bampaye kuba nko ku minota itandatu canke indwi, hariho imihana y'abarundi cyane cyane, bamwe ngo bari barimutse, ariko hariho umuhana w'umurundi n'umuhana w'umukongomani, ariko umugabo wiwe yari umurundi. Mbese yari imihana mbere itatu, kandi abo bari baraziye rimwe, hari haheze nk'umwaka canke amezi bo bari barashitse mbere zacu. Rero baraciye kw'irembo iwanje bahabona abana bumva kandi bariko baravuga ikirundi, baragenda baravuga ati burya rero hajya haruguru twahaciye twumvise ko hari abana bahavuga ikirundi. Nyuma rero bakaza bahaca, rero nyuma rero turumva ko bavuga ikirundi, mbese baratuvugisha duca turamenyana, turababaza aho baba baratubwira ibintu nk'ibyo, tutangwa kumenyerana. Rero abo bantu rero bamwe baca baratwereka aho bagura ibiyeri, aho bagura inzoga, ibintu nk'ibyo. Kandi urumva bahadushikanye, twaragiye turasinyiranira. Iyo nzu bari bampaye kubamo, urumva bo bari barayirondeye mbere y'uko nza, ariko baranjana ahantu baravuga ati rero uri kurasinya amasezerano y'iyi nzu, wemeye kuyibamo amezi 6, ariko dusinye umwaka. Mugabo
mu gihe cy'amezi 6 cyane y'umwaka urashobora kugenda kwironderera iyindi nzu mu gihe wowe ubona itagushimishije. Hanyuma kandi na nyeneyo kandi mu mwaka wose arashobora kuzokubwira ati inzu ndayikeneye, ugacumvamo ukaza kurondera handi. Ati rero ibyo wicara ubizi tisawa, turasinyiranira ayo masezerano. Noneho rero baratujanye aho muri leta, aho bita muri sentaringi. Hanyuma numva bavugana, ubwo wa undi yavuga igiswahili. Hari n'igihe wasanga bandondeye umusemuzi kuri telefone avuga ikirundi. Baravuga ati burya rero wowe uzoza uraronka amahera. Icyo gihe ndibuka ko nashitse fata 540 gutyo. Ati 500, ati abana bawe nabo bazoza barafata ya naya. Kandi wa mwana w'ipfubyi musazanje wewe nyuma baranandondeye baravuga ati aya mahera rero nubwo azinjira ku ikone yawe uzoza uyaha umwana wenyene ayakoresha ibyo ashaka, kuko n'amahera mugenewe nk'umwana w'imfubyi. Ati nta kibazo. Basi rero ubwo rero bana b'Imana za ndoto nari nararose nababwira ko nahora ndota mbona nakira amafaranga ndiko natora ahantu amahera nko mwibuye, nkabona ahantu mwibuye ndiko natora kwa amahera nakira amahera kwibuye. Izo nzozi rero numva zatangwa gushora, nubwo aho nyene bariko barambira amahera nzoza ndaronka sinamenya ngo bimeze gute, gusa barabibwira uko mbwa ntazi ngo bimeze gute. Ariko uwo muntu yarangira ati uzoza uraraba rero posta yawe niyi, ubonye izina rije rikwanditseko uzoza ubika, tuzoza tuza kuraba tugusigurira ibyo ari byo te. Ati niyo hazoza ni kade ya banki uzoza urarongera kwa mahera, uzoza urasohotsa kwa mahera. Tisawa murumva iyo kade ya banki yaraje. Hanyuma maze kuyironka urumva rero ko baza wa muntu yaranjejwe yari mu community guard ariko umukeso weka akaba umuzungu. Basi akagenda kanyerekera ingene bafyondagura inamba nzoza ndafyondagura, kandi bakambwira ko ari inamba zibanga kugira nzoze ndaronka amahera, ntoramo amahera. Barambwira ati rero hari amahera ategerezwa kuba ari mu ndwi 2, ushobora gukoresha ibyo ushaka byose mu ndwi 2, ariko udashobora kurenza. Ati nta kibazo. Ubwo rero urumva za nzozi nari naragize kera nkiri umunyeshure niga mu wa 5, niga mu wa 5, niga mu wa 4 zitangura gusohora. Ya mahera narota mbona ntanguye kuko jewe nabona bashira mikade, ibyo ntavyo nari bwabone mu Burundi. Mugabo narabonye ndibiriho, nkabona barasize mikade. Wa undi akambira ati rero fyonda inambizi nizi nkafyonda, atigira ukuntu ukora tisawa. Ati vuga amahera igitigira ushaka nkagira. Basi nkaca mbona amahera raje nkakira. Umva jabana b'Imana nahora mbwira biwacu ati hari hantu genda ugafyondagura, ati hanyuma ukabona amahera raje. Mwani dutabare cyane. Ati mu ruhome abanyafrika benshi twari ngo sindagenda ku ruhome, ngo ndaza kuraba ku ruhome kwa ikiyo. Niyo mpamvu bana b'Imana abantu tudakwiye kwiyemera ku bandi cyane ngo twirate, kubera ni Imana yabigize. Niyo mpamvu dukwiye no kwitaho bagenzi bacu, kubera ayo mahirwe twagize turagomba kuyabyaza umusaruro. Kuko uriko jewe ntekereje ko nariye ibintu byinshi ntariko ndakora akazi cyane nafashijwe n'abandi. Niyo mpamvu ari ibyo nshoboye. Umuntu wo muri Afrika ariko arambwira ikibazo afise uburyo ndagikemura, ariko abona gikemuriye abantu bave bumva ati ntacyo ndabamarira. Gusa n'imvura niyo kwira imisozi yose, ariko ibyo nshoboye sino kwiregagiza umuntu. Rero iryo yerekwa ryanje Imana yari yarampaye nkiri muri Afrika ritangura gusohora. Ndabishima Imana. Nawe rero ukaba ufise inzozi, komeze wizera Imana, nta Imana idakura umuntu. Hanyuma audio
reka tuyigeze ngaha ariko intahe iracyabandanya mwarahezagiwe n'Imana.